Bakunzi bacu bakunzi ba Info Plus ndabaramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu igenekezo ni rya 11 ukwezi no kwa gatandatu umwaka turimo 2025 turongera kuri micro kugira ngo tubahe amakuru cyane cyane kuyari karavugwa mu mirongo y'urugamba rero murabizi ko nabandi umwe ndikumwe n'umusanguzo wanda dofasha kugira ngo tubashe kumenya byinshi na cyane cyane kubiriko birabera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo cange ku mirongo y'urugamba ngaha muri leta haranira intwaro rusangi yakongo bwana musanguzi kana ngo ndakuramutsa cyane amahoro cyane bwana journaliste ndakuramukije nizera ko uri impore twari tumaze igihe kitari gito tuteko turashikiriza kuganira badukurikirana ama message yabaye menshi amapere n'imidogo ariko reka kwanza tubaramutse nabo nizera yuko aho bari bameze neza kabisa babandanye kutwihanganira ikibazo twagize si kintu twaragize ikibazo c'ivyuma twako turakoresha tubabwiye ko tugomba guhindura ivyuma vuba rero kubera ikibazo c'uburyo ntituragerageza kubikwiza byose kugira ngo bikunde tangore kubaha amakuru nkuko tubishaka ariko ndazi yuko mu misi mike bigiye gukemuka kugira ngo tubashe kubaha ivyo mushaka bwana musanguzi amakuru ni menshi ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dushaka ubanza utubwire ibiri ngaha neza na neza kuri axe yakamanyora hariko haravugwa amajambo menshi nuvuga ko nateye ubwoba bwana musanguzi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Reka mpikaze ubwa mbere abadukurikirana aho bari hose muri kino kiganiro ama tuyage ku biri mu gihugu ca Kongo ngo twama twabikoze ariko imbere ko tuja ku mirongo y'urugamba nkuko bivuze bwana journaliste reka tuganire kwanza muri axe kamanyora ingene yifashe cyane gose amakuru dufise nkuko tuyahabwa na nijisho ryacu riri hajya muri RDF aremeza yuko hariho aba genraux batandatu ba RDF ubu tuvugana bicaye muri Kamanyora bariko bariga bateknika ingene bashobora kubomora igihome ca FDNB kiri muri Ruvungi. Yes, barabonye yuko byanse gose ku buryo aho komanda yarasanzwe ayoboye ingabo za M23 yamanitse amaboko asaba yuko General Sultan Makenga ubwiwe yo kwishikira ku kibuga c'imigwano ariko tubibutse yuko nyuma yaho hashoboye kuza novuga kuba ukutumvikana hagati y'aba RDF hamwe n'aba M23 baba Kongomani bien sûr aho barasanye biturutse ko umukolonel w'umunyarwanda mu RDF yarashatse gutegeka aba M23 baba Kongomani yuko byanka byakunda bagomba gutanguza intambara kuri axe Kamanyora no kuvuga barabe ko bashobora kubomora igihome ca FDNB kiri muri Ruvungi bikunde baje uvira. Yes, uyu rero yarabyansa mubwira ati ahubwo ko waje mfasha tujane tubomore kirya gikuta niho haba guterana amajambo baca bararasana. Inyuma y'ico gihe bona journaliste nta ntambara yasubiye kubaha muri kajya gace novuga ko haba intambara zo mwibanga aho haba kuza barasana umwe ariko nta wazarendo agavye ibitero kuri M23 na M23 yagavye ibitero kuri wazarendo. So amakuru rero dufise uko nabivuze hariho aba genraux batandatu bihagurukiye b'abanyarwanda baje kugira ngo bace ijya nino barabe aho abananiriwe barabe nako abananiwe aho bananiriwe kugira ngo bakosore bikunde bashobore kubomora kino gikuta cha FDNB. Ntabwo ari bano ba genraux gusa batandatu bahari ahubwo M23 ikomeje kugwiza ingabo nyinshi hano muri Ruvungi muri Kamanyora bien sûr n'ibigwanisho bitari bike bakomeje kubyegereza hano muri Kamanyora ariko kandi ku rundi ruhande turabona FDNB nayo ikomeje kugwiza ingabo hano mu Ruvungi tukabona kandi n'ibigwanisho rutura bakomeje kubyegereza hano muri Ruvungi hafi ya Kamanyora. Yes, aha murazi yuko ibya FDNB
bitaje bigaragara n'amabanga tutarashobora kumenya ntituzi nimba na FDNB itegura kugaba ibitero ku birindiro bya M23 biri hano muri Katogota na Kamanyora ntituzi kandi yuko FDNB yoba ifise amakuru yuko igomba kugabwa ko ibitero kumbure ibe iriko iragwiza ingabo zo kugira ngo bashobore kugira defense iremereye ariko amakuru yo dufise nuko na FDNB ubwayo yamaze kwipanga kabisa na irashobora kubitanga ikomeje kugwiza ingabo muri kano gace karuvunge dusuye inyuma rero bwana journaliste ku ruhande rwa M23 na RDF amakuru dufise yibanga aratubwira yuko izi nyeshamba zamaze kudetermina yuko weekend tugiye gutangwa no kuvuga kuva vendredi azoba ari iminsi itukura muri Kamanyora Katogota na Ruvunge hani kubwiza nyeshamba za M23 na RDF bavuga yuko bagomba kugurura umuriro kuva vendredi bobo bifuza ko weekend izohera ari uko bamaze gufata Uvira tubibutse yuko Kabira yatanze indwi zibiri ariko kandi nazo zikaba zaraheze ataco bashitseko reka rero turindire iyi mikenyuro y'aba bajenero batandatu baba RDF bicaye muri Kamanyora turabe yuko hari ico iza gutanga kumbure naho nibitagira ikivuyemwo tuzobwira abadukurikirana yuko byabaye nkambere byanse byongiye kwa nkindi cyo bona musasanguzi nkunde tubandanye mu kuri aka kajambo novuga ko ari gato bivanye n'ibiganiro twakoze tuvuga ingene harugwaruka rwo mu gihugu cy'u Burundi ruko rurifadikanya cyane n'izinyesha amaza M23 ndetse n'abandi bo mu bihugu bigiye bitandukanye twarabivuze hari abantu benshi bashoboye kugira ico babivuze ko bwana musasanguzi ubona yuko hariho n'abaduhaye témoignage yuko nabo abo bantu iyo nkuru yabaciye ko bashatswe kugenda mugabo biranka bivanye n'imyumvire yabo bwana musasanguzi kumbure urafise ibindi worenza ko nka sunikaruki kubijanye na kiya kiganiro yashoboye gushikiriza yivanye nabo twabonye rero bafise amatsiko urakoze cyane bwana journaliste kijya kiganiro twakoze cyangwa ajya makuru twashikije badukurikirana na makuru mu by'ukuri yagize ubwaku ku bantu bayumvise ngira ngo barabonye ko mu groupe yacu habaye no vuga guterana amajambo urabaturondana box batubwira yuko twavuze ukuri abandi jewe bwana musanguzi naguciriyemo hari uwanyandikiye ambwira nawe yuko bari bamubwiye agende bamuhenda ibindi bintu hariho nabavuga bati ahubwo twebwe twaba dukorana na M23 kubera ko nta kuntu twoshobora kumenya aya makuru usibye ko n'abadupinga muri byose dukora bavuga bati ayo n'amakuru mwihimbiye ntabwo ari ayukuri ariko uko biri kose twebwe dutanze amakuru ntabwo dutegeka abantu ngo bayemere cyane gose dutanga amakuru kugira ngo abantu bamenye ukuri kwibiri mu karere kacu tugaca tunarenza ko na commentaires ziriko n'impanuro niyo mpamvu bwana journaliste iyo abantu baduhaye no vuga ama audio tumva yuko bifasha abandi turashira mu ma group cyangwa tukacisha ku rubuga kugira ngo ashoboye gushikana kure hashoboka ariko kandi nshimye kugaruka kuri iyi nkuru nkuko bivuze kugira ngo kumbure duse n'abayiheza twaravuze yuko yindwi tuyihariye gukora malerte ku bwa kino kintu kugira ngo ntihagire uzo bijamwo avuga ngo ntavyo yaraze azogende nkana yarasanzwe abizi ariko ico no bamenyesha nuko iyi M23 nta hantu na hato itaniye na FPR inkotanyi imikorere yabo nimwe nukuvuga aba iyo bagukeneye ko yo bafite ico bagukeneye ko baragusezeranira ibigenda n'ibitagenda cyane gose bishoboka n'ibidashoboka byose barabigusezeranira wanashaka bakanabiguha avance kugira ngo ubone yuko ari abantu bari serious mugabo biza kurangira utishimye ahantu tanga bona journaliste uburero bwinshi cyane gose sivyo FPR inkotanyi hariho abantu benshi yagiye ikoresha urabahutu n'abatutsi iyo ico bagukenere cyaheze
baragukaraba ibo kuri ibo kabisa akwica umuntu nakantu isase iyo ico bari bagukenere cyaheze kukwikiza nakantu gato cyane gose sivyo aha twovuga bona journaliste nka general Rusagarara yahoze atwara garde présidentielle nukuvuga yahoze ari garde présidentielle uyu barazi ingene yarangije barazi ingene yitangira iyi FPR inkotanyi aha tutibagiye na Karegeya yahoze atwara iperereza rya gisirikare ry'u Rwanda sivyo na Karegeya nawe nyine barazi ingene yafashije iyi FPR inkotanyi kugira ngo bashobore gufata igihugu mugabe ingene ivyo byarangiye barabize badukurikirana usibye ko hariho n'abatabizi kumbure kubera ko batamenyere bya politike canke ari imyaka mike ariko ivyo barabizi atasho no kuvuga uyu general Nyamwasa yahoze ari chef d'état major wa armée uyu nawe n'umuhutu yafashije FPR inkotanyi kugira ngo bigire uyu Rusaga so ni benshi nitwo bavuga tubeze bona journaliste tutibagiye bagwigara Sinaporo na aremu ko yarinda barutse kuyica ubu mu minsi iheze aba n'abahutu bafashije cyane gose iyi FPR inkotanyi kugira ngo ishike ku byifuzo byabo sivyo tureke nivyo jembe no bitaye uko FPR inkotanyi aba yabagize ibiraro aha rero hariho abandi basirikare bato abafata imiheto abo bahenda nkuko bariko barahenda ababubu bakababwira bati ni muze tukafata igihugu mwebwe tuzobahereza ibi mwebwe muzoba ibi mu gihugu sivyo ariko bamaze gushikira igihugu siko babikoze babahembye kubadoda ubufuni sivyo abataci ubwenge ngo bahunge barabishe abatishwe nabo baheze mu buroko abatari mu buroko nabo bayeho nabi cyane mu gihugu cy'u Rwanda so niyo mpamvu rero twebwe tugo turagira ama alerte ku ba jeune b'abarundi n'abanyarwanda abakongomana abatanzania n'abakenya n'abandi bose nibamenye yuko iyi M23 ni FPR inkotanyi ni empire hima 100% imikorere ni imwe nimushake murabe mufatira uburorero bw'ibigaragara bamaze gukora ivyo FPR inkotanyi yakoze gishika ku butegetsi mu Rwanda nivyo M23 iri kirakora muri za Goma Bukavu bijya bisagara imaze kwigarurira so rero sinahura impamvu urugwaruka ruriko rahendo cyane sinumva impamvu baba benshi ibyo babesha bakabyemera dukunze kubabwira yuko akarimi kakoresha ntabwo ariko kakurongora sivyo amaresha mugenera abesha pe niyo mpamvu rero bona journaliste yindwi twe twayihebeye gukora ama alerte dukoma induru kugira ngo umujene wese azogira amahirwe yo kutwumva kumbura hano n'abatazotwumva bazokumva batwumvise sivyo hari habumva ibiganiro byacu bakabiganirira abandi sivyo so rero ndize nakikiranya yuko akamo turiko turatera kamaze gushika kure cyane gose hariho uwanditse mu groupe yacu amajambo akomeye cyane gose aho yavuze ati none mwebwe muri ko murasaba ngo leta ikore amahugurwa kugira ngo ugwaruka rureke kujana nibije kubera ko mudatanga inzira leta ishobora gufatira ko kugira ngo igire itanga ayo mahugurwa neske mwibaza yuko leta yoba ifise imbono nk'imwe mufise leta igira calendrier yayo so nibaza ko yarutahuye nabi cyane ntabwo twari ko turategeka leta cyane gose ariko kimwe cyo nizera nuko natwe turi muri leta cyane gose natwe turi muri leta ikindi nuko leta yacu irafise incabwenge nyinshi cyane niyo mpamvu leta kino kugikorera ko na kanyisasa sivyo ubundi biranoroshe wanashaka bwana journaliste ntabwo bigoye turafise payeje iri hajya turafise za bije sivyo ni juste ko leta yakompanya ugwaruka mu migambi sivyo nuko erega aba benshi babahenda kubera bakenye babuze occupation araba jobless atabuzi bafise ni juste gusa ko leta itwugurura mu mitwe tukamenya kwiremera ibikorwa sivyo twamaze kumenya kurema ivyo bikorwa
ikibazo ca bije ntikiba kikiri ikibazo. Oya. Za bije ziri hajya, za paje ziri hajya, leta ikizikora ko kugira ngo runo rwaruka ruve mu bushomeri, ruronke ico ruhereza amaboko. Ase fini urugamba ruzoba ruheze. Nuvuga aba ba mobilisateur bizinyeshamba za M23 na RDF nta numwe basubira guca mu ryahumye, kuko bizoba bigoye ko nawe ubwiwe yumva ko yotakaza ivyo ariko arikorera ngo agiye kuzerinze mu mashamba ya Kongo. En plus de cela nibaza yuko nizi nyigisho tuko turatanga aya makuru turiko turashikiriza, ndahamya yuko amaze guhindura ivyiyumviro by'abatari bake. Ndemeza kabisa yuko ariko arahindura ivyiyumviro by'abatari bake, nubwo kandi hariho abakomeza kunangira imitima bakubwira bati mwebwe murahaze muriko muravuga ivyo ntawo bishinga, sivyo? So nibaza ko tworangiriza ngaha bona journalist kugira ngo dushoboye gutegura amakuru y'ibiri ku mirongo y'urugamba cyane gose. Bona musasanguzi wavuze vyinshi, wavuze amakuru akomeye, kanagize ndagushimira cyane koze ikintu gikomeye kabisa. Yes, eka nanjye ndagushimira cyane bona journalist. Ariko kandi dukomeza gusaba imbabazi abadukurikirana nibatwihanganire kandi badutahure, nta gwanko rurimwo, nta n'inzigo turiko turabikoranamo, ahubwo twebwe umunezero wacu nuko dutanga amakuru yizewe umwanya ku mwanya. Badusengere cyane kandi badufashe Imana turonke uburyo hama ibintu bigende neza, tubaheze amakuru umwanya ku mwanya. So ndonke cyo kugira ndabikebanure, ndibaza twabanyeze amakiro kiganiro, turongera kubana mu bindi biganiro vyinshi. Amakuru ni menshi nkuko umusasanguza yivuze, dusimbire neza neza ku mirongo y'urugamba, naho ubona yuko hari bidasanzwe. Ndagusaba wewe tubanye mu kino kiganiro, twongere kubana mu kindi kiganiro. Bye bye.